mwisange mwabaye umugwi hamwe n'abandi. Agati music byaje un petit peu après namaze gutangura kumenyekana ego namaze kuja no ku radio niho nabaye abantu baje kunyegera abantu yitwa Kaya Free rero yari umuntu w'umujamu nawe yari Kaya Freedom yari umuraperi nyene ntawe narinzi vraiment yuko ari umuraperi mwe yari umuraperi batari nyene twahuye guco nyene kwirigara vraiment arambwira projet yiwe ugene projet yiwe yari yahataye cyane gose yari janye n'ivyo nikundagira byerekeye yuko bashaka yuko hip hop nyene canke ibintu by'amatana aja imbere cyane gose tugashikira nyene buwa jeune cyane bari kumutanga kubera kumutanga nyene nta bintu by'umuziki canke ibintu nk'ivyo byari bihari ona so yari ibintu byo kuja hamwe kugira ngo dushobore gukreate ikintu nyene gishobora guhagarara imbere y'ibindi bintu nka ambazi ama group yose yari ahari y'amaraperi urana hari group ya Farias na Batimax canke ibintu nk'ivyo twashakana kugira ikintu kinarenze icoye bijamwe n'abadanseur abantu bacapa abantu bose bise talent nyene kugira ngo tuyishire imbere cyane cyane so yari ikintu kinyenyetse cyane gose natangaye kubona afise projet nk'injo turaja hamwe vraiment ndavyemera turaja hamwe turakeye ico kintu niho twaciye tugira turaronka n'abandi bapeti bagira ibintu bidasanzwe bagira n'amamaji yari ibintu ntari bwagere nigere mbona umuntu ashogira maji imbere yanje akagira ibintu naje nkavuga ati nkirukana n'amashetani urabona nari intangara cyane gose nabwo ati yego vraiment yari projet ya hatari twashaka nyene gushira imbere amatanga mugati kimya agati music twamenyemo gira DJ Prince Native Kaya Freedom n'abandi ni bon ari kino wari wacishijemo uvuga ati mere yari umujournaliste ngira yari umujournaliste wiki azwi cyane mu gihugu so abantu benshi barakunda kwibaza eske vya bintu ni vya serie nivyo mere wiwe n'ujya twari dusanze tuzi urashobora kubabwiza ukuri ati ya nivyo cyangwa se ivyo ko turigira wumva nitwigira tumva uri kurabivuga ahantu henshi cyane ego cyane gose mere ni kiramvu domiti umujournaliste yarazwi cyane kuri RPA yavuga amakuru wala muga yarasanzwe avuga akenshi usanga abajournaliste barashobora no kuba abakorespondant ku binyamakuru byo hanze yabize ikinyamakuru cyo hanze nawe yakorera umva ico kinyamakuru caramuhaye ibikoresho kugira azarakoresha azi ifata amajwi hama abarungikire hari inkuru ikomeye yabaye nko mu Burundi niwe yari correspondant nyene mu Burundi acatanga amakuru umvye bikoresha rimwe iyo habaye nyene inkuru bakeneye yuko umujournaliste wo mu Burundi abarungikira ubundi mwanya rero natangura kumenya kubikoresha aranyereka ngene babikoresha nanje ndaja mu cumba niho naciye ntangura pise na coordinateur ko muhira niho naciye ntangura kuza nda traffic ibintu hino ndabukungene nshobora gukora ibintu nyene umuziki mugabo sinakora ama beats nagerageza nkagenda harondera beats cyangwa umuntu akora beats canke nkagenda kuri internet ndonsa akabita ata muziki urimo atamuna kararapiramo nkaca ndayurira nurira ibintu byose mbone yuko biryoshe naca njako sinitinya vraiment ko nashaka kurapa cyane gose nari inspire cyane gose so nuko mu muziki w'Uburundi na cyane muri hip hop wibona gute cyane hip hop ya kera we aho wayisize igeze nahigeze no munsi ubi difference gute canke ubona hari ikintu ciyongereye ko canke hari cagabanutse ico novuga no uko igihe nari nkirapa nyene turi nkajya bose twari bahari aba DJ Prince uretse na kija gihe imigwi yakora hip hop yari myinshi hari umugwi wa ntuze wa Fabilove wari uhari umugwi wa BFACE hariho imigwi myinshi abantu barapera urabona natwebwe agati k'Imana twari hejuru cyane gose twaravugwa twarasemerera tukaja hejuru tugashira ibintu byacu imbere na overdo team twarabishika yes urumva kida gihe novuga yuko twari mu muziki hagati ni kuvuga
hariho abandi ba artiste batarapa tufate nka ba Black G, hariho ba Sadbi, hariho ba Emerson, nyene ibintu nk'ivyo ba Yoya, wana bo bose sabantu barapa mugabo natwego twaraseruka haja mu bandi aba 90 nk'aba DJ Prince tukaja mu bandi en fait. Ico kintu ni kintu cari gikomeye cyane gose ko rumva kera ewana hip hop urabona yuko ari abantu benshi bashaka kwigira mugubu uyi ico novuga cyahindutse nuko popularité ya hip hop ntikiri nkuko yari hari kera muga abaraperi baje après twebwe ni benshi kandi twashoboye kuinspira ico kintu turacishimiye cyane gose ni benshi baba jeune muga batararonka novuga iyo chance yo kushobora guseruka bakava mu mazi bakahagarara hamwe n'abandi baririmbyi bubuye ba ATUBWIYE ba Dramati bande bajya bose baharawe ubuye akoko nyene niko kabuze kugira ngo ako gaspark kugira ngo hake hama nabone bashobore kuboneka mugabo uretse ico oye baruzuye cyane gose bari inspire n'irya generation yacu urumva bisigura yuko uko twaje ntitwagiye tudasize ikintu harameze igiti taje gifise ivyamwa byinshi by'abaraperi hasigaye yuko bashobora kwatsa kugira ngo nabone bashobore kuboneka voilà. None ubona bazokwatsa gute kumenga muri kino gidusiga tubona abantu baje mu nzira ya rap ariko ugaca usanga mu nyuma bisanze muri R&B bagiye mu yindi midiho byo uvyitiki ariko umuntu agiye kuraba native wa kera akaraba n'ubu uracari muri rap ntiwigeze uhindura ngo canke iki niki abandi bagatanga izindi siguru ugaca usanga umuntu yamenyekanye muri yaje yipresenta nyene nk'umu artiste w'umu rapper kuca usanga mu nyuma birahindutse ivyo bivuga kwiki. Bon si bose en tout cas bariho nabibonye yuko hari abantu baca bashaka kuja mu byo abantu benshi bari receptive abantu benshi bari receptive ku bintu abantu baririmba mugabo niko vyamye by'ukuri nubwo no mu gihe canje nubwo narapa buryaye ni bangahe washobora kubona ngo muri primusiki n'abaraperi canke baragiye muri finaliste nibishoboka c'est impossible. Urumva cyabura yuko abantu baririmba iyindi midiho itari hip hop wasanga ari izimbere nubwo twashobora kuba turi populaire nkuko abandi bari populaire mu bisanzwe. So hip hop yamye ari ikintu nyene iza nkumenga en deuxième point nyene ubona yuko itajana n'izindi imbere mugabo ico mbona nuko sebe yuko abantu usanga bahinduka bakaja mu bindi mugabo ico nibaza nuko abaraperi bubu ico bakeneye ni kwiyadapta cyane gose. Ushobora gutanga example nka Sadbi for example je ndakunda kuraba ibiganiro by'abarundi cyane gose by'imuziki yaba za Salem Vibes igihe nabona na Genius wo gukora ibiganiro nk'ibi ewana ndibuka ndabibonye kuri YouTube ari hano biposte naciye nguma naravye nk'ama video nkanga hakurikirana kwera ndabikunda cyane gose kwinforma. Merci beaucoup. Yego cyane gose so kandi félicitations vraiment n'ibintu byatari ibintu ukora vraiment ewana force à toi kabisa. Hama rero sasa jewe rero icyo mbona nuko abartiste bakeneye ni kwiyadapta nkuko navuze ati Sadbi mu interview yakunda kuvuga ukungena abartiste bagomba bashaka kugira ibintu biri populaire c'est un petit peu avant nka l'année passée yavuga ati bari populaire kandi bakiyukuguma nyene mu byo bazi bobo umva abantu bose bagomba ibintu populaire ifo yuko biyibuka bakakora ivyo bazi bo mugubu urabona yuko akora indirimbo ziri populaire akora amapiano kandi birarasa cyane gose kandi kanamenyekana nico n'abaririmbyi b'abaraperi bakeneye kugira so uko bakereza kugira amapiano bategeza kwiyadapta par rapport y'abantu ukungene bumviriza umuziki ubuyi ni kuvuga Thank you so much Natif. Reka ndakuvuga izi ndirimbo hama uco tubwira inspiration yo kwandika ino ndirimbo hano yoba yaravuye. Okay. Boniface, umubwire kaje kumubwire. Ati rero Boniface rero byari byagenze gute? Kugira usange washinukiye kuri no beat uvuga ati umuntu ifo yuko ndamuhivyiwe. Uraryoheye kabisa indi ndayereka kera nako ndambaye
nako ndatamva ivyo n'ibihe kabisa, ivyo n'ibihe vya ikiri ku mutima challenge. Yes, ikiri ku mutima challenge vraiment ni ibintu c'est incroyable nyene ngene vyagenze, yarakantu kaga challenge nkuko ama challenge bakunda kuyagira ubu ibintu byarabaye ibintu biri populaire cyane gose kugira ama challenge muri l'époque nyene twaragize challenge tia umuntu agire kuri ikiri ku mutima nkuko navuze jewe ni umuntu namye nkunda ibiti ndayikunze pe importe hivuye kabisa pe importe yuko ari mu producer w'umurundi w'umunyamerika canke ari indirimbo baririmbiyeko indirimbo jewe imaze inspira sinatinya ndayurira ubu uye biragoye kubera umva ugiye kuri indirimbo y'undi muntu copyright iragufata kuri YouTube ntavyo gushina urumva uye naramaze kwikalma mugabo kera vraiment nabeshe indirimbo jewe indyohe bambe beat indyohe narayurira kabisa direct nkaco ndayija none anyu ugomba twumvishe yuko ino ngoma yari challenge bisanzwe nta kantu kaka beef ko bakarabayeho hagati yawe na Boniface gasa nk'umenya karagiye mu byeshuri karagiye mu kubera urumva yarasohoye indirimbo kwanza niwe yasohoye indirimbo kwanza yita ngo agiye muri challenge yakarakurikira challenge nakoze hama rero acaraponda nyene ibintu byose niko ndagwera araponda iyo ntuze yose iyo challenge yose byukuri kandi yabigize yakoresheje ubwenge ujya mumbire arazi ubwenge yakoresheje ubwenge ko yararindiriye yuko abantu bose bacaho kandi na challenge iramurenga ku buryo twibaza yuko nta yazofa yaragize en fait yarabi navyo yakunze peut-être mu nyuma cyane yiwiwe rero kandi iminota myinshi nkuko akunda kubigira n'umupro aragusomera yego cyane gose aravuga ati ibyo bintu muko muragira nibiki kura ngaha jahiyo ibiki nibiki ana mugabo en même temps nyene n'umurapero twari tumuzi gucyo nyene yuko akunda ibintu bya beef kandi by'ukuri yamenyekanye ko ibintu bya beef nyene hama nanje rero ewana umaze kuza imuhiri wanje aho ndapira ndakurapa ndewe vraiment ndiyemera kugira mvuge nti ndazi kurapa ivyo wowe ashiti nimba ari kugira tugende kuri ico wowe naciye mvuga reka tugende kabisa dufatane mu mashati ku muri rap tubikore nande si umva wowe wari umwiteguro washatse kumwereke yuko atabwoba agusanze mu bwami bwawe je nagira ngo ni ntambara tugira dutangure je nagira ngo tugira dukubitane indirimbo akubiti yindi nane nkubiti yindi nane ndavuga ati ewana ahubwo unshize aho nifuza unshize aho nshaka nande ati reka ndakwishura ama nawe umbwire tugume dukubitana mugabo nagiye kwishura inyandirimbo irasohoka ayigeza aho nyene ati ntiyamabaje cyane gose nagerageze cyane bien sûr je nifashe nka excuse urumva ni excuse niko nayibona yaciye abihagarikira aho nyene mugaje nari ready vraiment est-ce que nubona ko yoba yaratsinzwe canke yoba yarirutse novuga yuko ari ubwenge n'umuntu azi ubwenge cyane gose BFACE ni muntu ntavyo gufishina n'umuntu azi ubwenge cyane gose ntiyabona yuko biza kumubera benefit yo kubibandanya sinzi ko mubibona ni benefit kuri we yo kubibandanya kubera noneho niwe yasohoye indirimbo ya mbere niyo indirimbo yiwe iza kumenyekana cyane peu importe ico nza kwishura kiretse yishuye kandi kugira ngo baze kugaruka kuyiwande ati byagenze gute afete yamwishuye ico genda gute yarabona yuko agereje hajya biza kuba benefit kuri we kurusha niko ndabibona uba niko kandi umenga mwarigeze kugira na beef hamwe na Big Fizzo nimba ntibeshe byo byari bivuye kuki ivyo navyo abantu bavuga mwaje ivyo sivyo na gato ndibuka mbe nihe concert wigeze no kuririmbamo nuko ntavyibuka neza icyo zamanitse na ingiri kidogo no je gusa ibintu bakunda kuvuga nuko hari indirimbo wari wayivugije 2013 wayivugije 2013 reka tuyishiremo abantu banayumve ahama igitero cyanyuma ndavuga umuntu nyene ati ashaka kuntera beef nundi mu artist ntiyari Big Fish nundi mu artist avuze kwira yarinde none urashaka kumutubwira wapi wasanzure mutantayega nyene ni ibintu vya kera byaranaheze nubwo nawe nyene anime uno munsi ntaco biri buhindure ni bien sana oya novuga yuko ari periode ntivyari bikenewe vraiment ni ibintu nagize ntivyari bikenewe nari nkiri muto nigira
n'ikintu byatari ubu naje ndabiraje ndavuga birateye isoni kwera urumva uwo muntu ntiyari gushobora kunyishura kubera ntagira ibintu nk'ibyo sinzi ko mubibona yari kugira ngo novuga yari jewe nagize ego muri jewe nyene nk'umuraperi ati ashireka ndamugirira isomo nawe ndamubwira ati aho hantu ntuhakinire mwana ikora nari jeune niko ndabibona nari jeune ntangura nyene kugira nako ndigira ibintu niko no byita muga yagize yamvuze gatoya yavuze ati nje reka tubaze bana ko baradukurikirana mu bishangwe umuntu bamwibwire batomboze basi mu mazina ari munsi bakamuvuga mu cyuvuga ati nuyo nyene okay guys umuntu muri mu makomantere mwandike mutomboza ati umuntu yo bari yindi reka twe turashiramo indirimbo mwe murayumva mwandike muri commentaire ati je nibaza ko yo bari uyu amana baca tubwira indirimbo iheze mapudahera ukuba shoke kadarije nabyanditse abo rawo dutemo akapera nyene uyiririmbe live akapera iyo nyene yo ya man yiririmbo rero abantu shobora ko narayibagenda gowe abantu ndafashwe n'umunsi kandi uyuke ko iri mu ndirimbo zawe zakunzwe cyane pe ego cyane gose yo cyane gose rakunzwe 2013 umwaka ujushushe amasoko arasha mana badufasha ibimenyetso ko nejo budaca tutangura kubona abantu birukanwa tutatiyo baca nihe ntumbero yafashe kugira dupfire hamwe reka ngeze ngaho man imikwamo ni myinshi gusa imyaka ibaye myinshi kabisa none uyo mujama yarinde none ujya anyo kuri ku gitero ca kabiri namwibagiye vraiment namwibagiye mwani namwibuka nzobubabwiye mujama menga yari fizo kwere ahubwo tubanze dusimbire kidogo kuri nozenya ku giteramo ufise muri Canada baje kizobita kizinga ndabona abantu benshi bo muri Canada bamaze gushika ego ni Lovens turabe yuko bo kwitabira ego karibu cyane goshe bana batenyitabiriye niyo bahomvye kabisa Lovens jewe abwire ati Ottawa irahiye Ottawa biraheze Ottawa ni kuyibagira ni Lovens zo kwezi ego Lovens yarageze munsi y'indwi zibiri abantu twatwahishikiye cyane gose kugira ngo dutere fire ni fire zohava mbizicuya cinshi cyane gose bazoca bazana ibikoropesho bakoro kandi waheruka performinga kera ego cyane gose ubuye urumva muri iyi minsi nsigaye ngenda muri gym nkagenda kugira gasporo kugira ngo ngarukane ingufu asha ngo waranavyibushe sana amatwi nsumira yego ayo urumva ubuzima bw'umuntu ari mariye ashi nibworoshe na gatoyi usanga wamaze gutangura kwicara muri fauteuil uguma wasa byana byo kumutanga unyere ntibikicandika message ati byo kumutanga byo kumutanga twabirekeye kumutanga nyine bona turi kumutanga amazo reka tutagure kwakira umuntu wese afise ikintu ashaka kubaza native so murashobora gutangura kuri request ku muntu wese afise icyo ashaka kubaza umusaza arahawe karibu amatuanda n'ikiyago yes sir kambe ndashiramo nzoza yego turaho cyane gose imana ishimwe kabisa turashima cyane gose nzeye ko nawe mukomeye yes sana twadukumbuye kukumva ku rubuga ebana turajya no kukuvugisha reka je nkoresha umwanya nkuko bampaye umwanya mutoyi kugira cye manuka kugira mpikibanza abandi okay so jewe ikibazo nshaka kubaza ni bibiri ikibazo ca mbere kijana ni intererano nayifuza kuguhereza ica mbere cari kubaza igitumo tutakicumva ibikorwa vyo bishasha so nico kibazo nanifise ikintu c'intererano sinzi ko novuga ko ari nk'iki ko ari nka gift sinzi ngene wewe yakira nifuza kuguha nka biti zibiri canke zitatu nyene ko mu gift nyene wokorera ko sinzi hamwe wokumviriza uzishimye iyo wokorera ko ni wewe woshima merci thank you cyane gose nta beat naha nimwe zara numvirize nta kibazo merci ahubwo ego merci beaucoup ko twetu ahantu twibera tubara n'umuproducteur kandi n'umurundi urumva yose arabikubita kweri
naganda mu propose zonye ngene nuca ndaziguha sinzi ko nzokurondera kuri TikTok nyene sinzi ngene nzozikumvisha ndazikurungikire wumvirize wumva gute no kuri TikTok ni safi kabisa numva wowe ashno muzee genius yashize kuri map wowe nzo ndi kuri TikTok ahubwo ni baraye bagutuma izo follow bagufollowing sana yego ya wambere ndabikora ubu nyene hama jewe nibaza ko dans 2 semaines oya mugana uko ufise n'urugendo ntaco reka tubifate après urugendo nzogohoza urumviriza imani bien merci. Okay. Hama rero kuvyerekeye ikibazo yari ukwereke nagitanga indirimbo nyinshi ubu canke ntakiririmba ndakire ngaha ni kubera mperuka kuronka ikibebe uruyoya haciye ukwezi urumva twabimenye kuva la nepas urumva la nepas nyene madamu wanje yari afise inda niho nyene naciye ntangura naje kuhasalinga kubyukuri nigene mvuga nari nsanzwe mfise akazi nagiye ninjira mu muziki imwe bikomeye cyane gose ebona la nepas nari nashushe cyane nakazi nari nahagaritse udufaranga nari namaze gushira ku ruhande ndigirane investisse ngiye ntangure kugira umuziki nyene plus sérieux nyene peut-être no kurapa mu gifaransa bikenewe ndabigire niba nobigira hanyuma rero no twaje turonka la bonne nouvelle nyene imana iraduhezagira turonka voilà madame araronkinda hanyuma nanje rero wacana sura mu kazi kugira ngo uruyoya ntirusange umugabo ari muri aventure yo kugenda kugira muziki yatarakaza afise byoroshe nimba atari banga uhora ukurikirana rap yo mu Burundi canke si hamwe wo buyikurikirana ni nabaye barapere bo mu Burundi woba ubona nka batanu canke batatu vuga ati bano bantu barafise ihangiro canke ati baririmba muri style nemera canke ari impanuro bahazo bariza. Okay. Yeah, so MC Miki usiganye munota umwe kugira tuhe ikibanza abandi. Okay, so ku kibazo cambere yari ico nyene voilà naronse iyo nouvelle nico gituma nayimaze iminsi nyene ndi kumwe na famille cyane gose muga umuziki sindawuheba kandi n'ibindi bintu byiza bikikuza hama kuvyerekeye abaraperi mu Burundi batanu umuntu wa mbere novuga yuko nanye nemera cyane gose kuva kera n'umuntu wa Pim respectable man Pim yamena namwumvise natangaye umusaza ndabahana nk'umusirikare Pim yari umuntu ashimbura pera akomeye cyane gose niho novuga hariho na Stars the Great hariho n'umuraperi yakongera ko ari umuproducer mpore babita gute izina rirangiye Angela n'umuproducer kandi akongera ko ari umuraperi n'umuntu akora ibintu byiza cyane gose turabandi ntushobora kuvuga hariho Young Devotion abantu benshi usanga mutabazi mugabo n'abajeune vraiment ariko baraza abana bemera cyane gose ikintu hanura hamwe bo bakora nyumba cyane gose ni kwiadapta vraiment ni kwiadapta kwera urumva ubu uyecenje mu Burundi ikintu kiryoshe cyane gose nukwera abafane bakunze indirimbo ziri afrocentric urumva usanga nka mapiano canke ibiki ni kwiadapta ugaca usanga ukarapira mu bintu nyene biri afrocentric nyene yaba biri inspiré na afrobeat canke biri inspiré na mapiano kuntu kurapa vraiment uri umuraperi abizi nta kintu na kimwe udashobora kurapira kuso yoba ari ivyo nyene hariho na SBM for sure SBM ni igikoko twaranaririmbanye SBM shout out kuri Gafi muri comment amushizemo SBM ashini ni igikoko. Yes. Yeah, thank you so much MC Miki sinzi ko hari kandi orangiriza ko canke osezera tumire hamace duha Mike Kiki. Yeah, merci. Sawa Merci Genius kuma ijambo nanje nganirize umutumire 90th. Yes sir. 90th bitch. It's 90th bitch. What's up? Mezevit. Biraryoshe cyane gose ahantu hararyoshe cyane gose sinabyiteze kabisa. Nibuke nkago agasore. Yes. Cyane gose mugihugu nkarazo. Bo, okay, reka nduge kwijambo nanje ncepa akanya abari hasi bandi baronka ijambo nabo. Okay. Ubwa mbere felicitation ku kibondo Imana ireka kuguheza gitse.
Amen, amen, merci beaucoup. kongere n'ikindi n'icya gatatu ubundi urera ibikura ushikana abana bawe kure bagera aho wageze barenze n'aho wageze. Amen, Imana ikumve kabisa, merci beaucoup. Hama icya kabiri nukuri ibikorwa byawe abantu twarabikunze ariko vraiment nubona akanya usubire uduhe ibikorwa. Yes, yes sir. Hama ikindi kibazo mfise warakoranye n'uyu muhungu afise igipara ngaha mu Burundi yitwa gute yarya niko namwe Stilozof. Yeah. Jewe ku bwanje ku giti cyo narashimye ukuntu ufise iyo ngabire yo kwiyumvira kuduza abantu bariko barirondeza. Eske nta kuntu wobigirira nk'abandi bahungu bashika batatu ko tubona hari impano za rap zikomeye cyane mu Burundi muri iyi misi kandi ariko babuze ingene basohora ijwi ryabo rije ahabona ahagaragara hakujya babikorera Stilozof kabikorera nka abapeti batatu ngaho mu Burundi nabo bakigaragaza navyo byo duhimbara gusumba. Okay. Ikindi cyanyuma hari amakuru y'umuririmbyi yitwa DJ Prince ufise murakoze cyane. Okay. So kucerekeye abarapero mu Burundi kabisa y'abantu n'abarapero mu Burundi benshi dukunda kuyaga abarapero bakiri bato nyene aba upcoming nyene bariko barahasaringa mu muziki kabisa ni benshi tuyaga kandi tumaze kuyaga ibintu byo gukoraborana cyane gose. Novuga yuko ikintu nuko ukungene twabitondetse na team yanje urumva mfise abantu dusigaye dukorana nashi n'imihezagiro birafasha cyane gose iyo ufise umu artist ko ufise abantu bagufasha nk'aba manager canke voilà akantu kaga team bashobora kugufasha mu bintu. So ukungene twabitongetse ukungene dushaka gukora sinashobora gukorana nabo immediatement kandi nabone barabizi vraiment nayo bemereye yuko tuzokorana birakenewe cyane gose ko urumva nibo bazodukurikira apre yuko twagiye urumva dusanga bagiye noneho umva generation charge niyo igeze kugira ngo nayo nishobore kuduza idarapo rya rap mu Burundi. So ni ibintu biri prevu gusa cyane gose ni ibintu biri prevu ni ibintu muzokumva kandi ni ibintu bizashikira c'est sûr atari umwaka uraheze noneho d'ici 2026 muzobona abantu b'abapeti nyene bashasha mutari muzi mugabo ni ikintu umuntu ategerezwa kuorganiza neza ko urumva nimba by'ukuri nshaka kugira ico mfashije uwo mu artist nyene wo mu rapere ifo pa yuko tugira nka track yonyene ifo yuko tugira na clip ama kugira ngo indirimbo ishobore gushika kure. So ni ikintu gisaba organisation sishobora ni ibintu byoroshe cyane gose kugira ndirimbe kuririmba at distance ni ibintu byoroshe cyane gose kuririmba at distance nka nogika amajwi aba producer abo barateye imbere cyane gose barakora ibintu bidasanzwe gusa ariko sishobora gukora just indirimbo ifo yuko tugira naga clip kugira at distance ntibyama byoroshe ibyo wowe ifo tugira ikintu ciza urumva d'ici l'année prochaine c'est sûr yuko muzokumva turimbana n'abandi bantu babaririmbye cyane babaraperi bashasha hari n'abandi baririmba n'izindi ndirimbo nyene tumaze kuyaga. So yeah ibyo wowe biko biraza cyane gose ntimuvyihende ko n'ibintu bizoza. Hanyuma Prizi nawe mperutse cyane gose na gatoyi ndazi yuko ari muri Europe ari quelque part muri Europe ndafise nk'ama contact yiwe hari uvuze ngo atari muri Allemagne. Yes ndibaza yuko ari Allemagne na jewe ntabyo nzi neza muga ndazi yuko ni kirimi ko nafise snap yiwe ndakunda kubona ari karagira snap nyene kuri snap nyene niho fise contact yiwe cyane gose rero birashoboka igituma navuze Prizi urazi igituma native. Yes nuko mbona yuko kiriya gihe generation yanyu yarashusha umuji kabisa tuvyemeranye ico kintu yarashusha takuja ku ruhande kabisa ya generation yarashusha ibintu ariko hari ukuntu yakwamiye rimwe ku buryo tumvise nk'ikintu hagati ya 90 na Prizi cosubira kuvyura rap sha mba numva
ubu Bujumbura basubira kwibuka kakarangamutima ka rap ya kera kuko nibuka muri kiriya gihe cyanyu hari ukuntu rap yari yapfuse izindi ndirimbo zose atari turaduza agatwe buke buke nta bandi baririmbyi bari bafise ijambo kiriya gihe kabisa wumvise indirimbo ya Overdue Team warumva uti ebana ndi Bujumbura koko wumvise indirimbo ya 90 wumvise indirimbo ya Prizi byari bincanwa kabisa tumva hamwe hogira nk'akantu nk'abari abahungu bo muri Overdue hari ukuntu bazimanganye brem kumva nk'agakora bo nka kamwe gahagurutse nyene mukasura mukatwereka ya vibe ya kera kumva ko dusuye kumva umutima usuye kuryoherwa ya rap ya kera hari ukuntu byaciye bijamwo n'utuntu tw'utujambo ko no bivuga byosubira kuremesha abafana bakumva yuko vraiment umuziki ukirimwe abantu kandi bashize hamwe kandi umuziki atawagiye mu bisanzwe kuko nk'ubu umenga rap yasinziriye cyane sinzi ko nabivuze uko biri yes ega naragiye ibice birakwama ni blague mugabo oya mugasi blague niko bimeze niko kuri niko bimeze kabisa muga en même temps ni kwiyumvira yuko ubuzima hajyaye buragukwega mani urumva ayejeje twarageze mu myaka aho dusanga tugiye kurondera gukora imiryango hama tukagira ibindi bintu tukiteza imbere nyene mu buzima bwacu busanzwe urabona deja nko mu bisanzwe nk'igihe cacu igihe nari ndapa narakora amahera vraiment nararonka amahera naragira amashow muga la majorité y'amashow nakora par exemple yari mu makermesse yari mu makermesse y'amarise ashaho niho twayora amafaranga menshi mugabo bien sûr ibihangange byagwa biri bihangange par exemple ndashobora kuguha nka exemple nka Big Fizzo yarigeze kuba ategeza gukora show muri Lycée du Lac mugabo Lycée du Lac urumva ntiyaje yarabahanze ntiyaje shatu yagabura tura ba artiste nka bangahe urumva ibihangange yari ibihangange ya l'époque bisigura yuko ubu uye abaririmbyi bararonka amahera bataciye ku mashow y'amakermesse cane baragira ama concert birateye imbere gusumbya kuko byari biri kera urumva uva muri epoque twari turi biratuma nawe ushaka kwitenza imbere mu bundi buryo urabona bundi buryo nka Prizi yarongera akaba ari umu producer nk'yararirimba gusa yarakora n'ibintu by'ama publicité canke ibiki yaraje mu bintu byinshi arahasaringa urabona umva naje urasanga nshitse muri iki gihugu urumva nari ntegeza kwiadapta nkagerageza kwinjiza inote uko nshoboye urabona ubu buzima bujyaye voilà urasanga buraguhatrapa en fait ugatusanga ubaye winjiye mu bindi bintu byinshi bindi bituma ushaka kwiteza imbere nawe mu buzima bwawe busanzwe reka mvuge ikintu ca nyuma kandi ca mpijamba abandi kugira ngo bavuge yes 90 hari ukuntu abastare benshi bagiye muri zipe za Europe za Canada za Etats-Unis baca bagabanya akariro mu muziki ahubwo ariho bari barose opportunité yo gushusha cyane hamwe ugaruka par exemple Fizzo yaragiye mu Faransa agaruka yakigwa nk'umwami i Bujumbura siko nawe rero 90 numve ngo waragiye hanze birashika hama ubuzima burakubita gutya cyane kuri aya David bibaho ariko menya yuko uriya muziki wose arakariya karirimbo ka Mary John kariya karirimbo kararyoshe kararyoye cyane urumva kariya nimugira ko karangamutima ko kubita umuziki hama mukurikirane mugire udu challenge kujya kwande ba star muze mu Burundi muduhesho muje mu Rwanda muduhesho muje Canada muduhesho ari na MC Mikino wakishijemo ku internet na Satbi avuye Rwanda yagarutse yuzuza tubandanye c'est ça urumva rero 90 jewe mba numva ahubwo ugiye aho Belgique ugiye ico gihugu cyose wabugiyemo wogaruka i Burundi bagusasira ibitenge kuri ndadaye Melchior hama ukaja noneho na ETS ukanayuzuza why not kubera iki 90 frame warubatse izina mu mitima y'abarundi benshi ku buryo twumvise ngo 90 ntiyasubiye kugira kudutera nyene
kugigimiza ubujumbura twumvise umenga turatakaye gatoya nu kuraraba iyi miziki ba BFACE bariko badusohorera bawo yego vraiment twobangura bisha ariko nta rap yuzuye nka kiriya gihe tuko turabona kabisa murakoze cyane Genius wakoze kumijambo mon frère ya merci beaucoup kabisubiza amajambo menshi meza cyane kuko mu bafana ba native ndo wa mbere pe kuko nuko wabivuze ati akanovera k'umuziki ka kijya rap ya kera bakiri kumwe bapima bagisora ba Snoke ba Stick n'abandi ba DJ Prizi ari abantu vraiment mwatwimye kajya kanovera kuri ya muziki pe kayigushika nino sa ntako turiko turaronka ntako turiko turaronka pesi gatoyi mvuge uko kintu bivuze ndibuka yuko nyene ndi ino nari nahagaritse umuziki après nasohoye ikiri ku mutima n'ibiki nabonye ati reka ni concentre ku buzima bwo ngaha nirondeze ubuzima hanyuma ndibuka yuko ari umujama yanyandikiye arambaza ati amakuru yanje yo mu Burundi nyene umujama nari tuzinanye cyane gose niwe yanyenspiye kugira ngaruke mu muziki nk'uko nagarutse wowe yambwiye ngo ni jama nazopfa nibagiye yambwiye ngo ibyo ukora byose nubwo ubona uri ngaho mu buzima bwawe uri kurirondera umenye yuko hari abafana bawe atawundi bashaka kumviriza atari wewe n'abafana kuvuga ubu baguhanza amaso barindiriye kumva ikindi cyawe kubera bacungiriza byawe n'inyene kubera atabindi bashaka kumviriza iryo jambo ryarankoze ku mutima navuga nti wapfira ifoko oya wala nabikoze ndabibona narakeye ico kintu cyitwa 90 ifo ko ndabikora gushikaho ntagihema urabona nizwe byaciye binzamwo afete wala nako nagaciye mu kugira ngo nti wala igituma shaka kwandanya umuziki mpaka kabisa reka gatoyi ndagomba ndamwibutse histoire ntoyi cyane nibaza ko aca yibuka Nantife okay hariyo igihe Nantife novuga ko yari muri mu makati ya Mutangano Gasenyi Gihosha ico gihe ndibuka ko yigeze kuba bamutumiye kuri kermesse ya lycée municipal Nyakabiga ntihenze ndavyibuka kuko ndibuka ko niho narindi no mu bodyguard wiwe twarabana mu Gasenyi yitwa Ivara mwibuka bariganya mu Gikongo sinzi ko mwibuka Iva yes rero ndiko ndaraba performance yagira n'ukuntu abantu bo mu Nyakabiga ntibari ntabwo bari bwabe open kuri rap ziwe ntabwo bamukunda ko habaye ibintu byo kumutera ubutebe mugabo mu nyuma après amaze gukora ijya ndirimbo hari indirimbo yaciye akora yindi ndikunda yibaga ingene yitwa titre ndayibaga El Capitaine imaze gusohoka ya Jomengo Nyakabiga rero niyagiye gukwega Bwiza Kamenge nyene urabona nyene ko niwe muririmbyi muri iyo myaka ndika ko niwe muntu bakompara hagati yawe na Fizo niwe waririmbye twari dufise mu Burundi bavugwa cyane burya rero igituma bari barakubwira ko ushobora kuba waragiye mu beef na Fizo si kubera ko ngo abantu biki burya ni mwege abantu ba mbere bari celebre mu Burundi turavyibuka hamica kabiri ndiko ndaraba hari kibazo yashatse kurasa ujya mujama kandi vraiment yavuze ikintu cyo nduko turatahura rap nyene yakera aho yagiye yabaririmbyi duhora tubemera ego nivyo murahasaringa mugiye hanze urabona ubuzima burahinduka kuko umusanga umuntu ari mu gikoni no ntababoye dufise mugabo nyene turacakeneka kanovera turakeneye wa muziki nk'ubu je ndiko ndaranka abarinzi amaze kuja bukuri kurabana ba Traizo Rap Boy ubu nta bishasha byabo twumva ba DJ kori bagukorera indirimbo kera ubu nta miziki yabo iri kirasoka tuko turumva ntituzi ikintu umuziki ufira hehe ntituzi biki kuko uri kurumviriza abantu bari kubarasohora amarap mu Burundi urumva yuko hari ikintu kibuze kuko mwege muri ko muri message mwaduha kwari nko kwicara nk'ahantu nyene ukitapo kavuga ati jewe ndi naka nta ibintu byo kuvuga nyene kuri wewe ariko tugiye kuraba rap zubu ziko zirahasohoka mu Burundi umengo ni beef genda mubwire banaka yuko jewe ibintu nk'ivyo nyene Nantife nimba ari ikintu woba ukeneye wumva uvuga ati jewe support nifuza kwiva ngaha cyanke mfise ingorane nk'iyinye nukuri turagusabye ica kabiri sinzi ko ama media mu Burundi yuko muhuza cyanke iki cyanke ari wowe uyaburira umwanya cyanke iki
ko hari kibazo ikihe amamedia mu bisanzwe amamedia ni yadukumbuza umuririmbyi ni yadushira update umuntu so turakeneye kumenya ko eske ubu kikidandaza kujya kwa kera umuziki wawe ushika ku maradio comme il faut canke urakora gusa ugaposta canke muri timu yiwawe ufise team igufasha gu promoting ibintu merci. Yes. Bro, ndabwiza ukuri inzogaruka mu Burundi man rap ikigaruka nta kindi gisigaye ndabona nta kindi gisigaye reka tuyigarure rap nta kindi gisigaye bro kubona ndabona yuko ikintu byoroshe na gato ikintu bisanzwe yanatugeza mbagumviriza kintu kimwe bon ngo nteri inkuru umugabo kuvyukuri ibintu bya promo ni ibintu byahindutse cyane gose par rapport ya epoque yanje kwera epoque yanje hari ama CD vraiment hama ama flash araza n'ibintu kugira ugire promo ni ibintu byari bisanzwe yari kuja ku radio ni radio yabikora byose mugubo we hari na social media hari n'aba promoter bari kuri social media donc aba promoter atarabagenzi bawe urumva rero utabarabira icupa canke urambaza mutari close si ibintu bishobora kuba biri evident kugira ngo bashobore kugufasha gutyo ko ndatangara rimwe ukungene abandi baririmbyi basohoye indirimbo baba promotinga bimwe biteye ubwoba ugasanga jewe ndagiye nko kumupromota ndagiye nko muri DM yiwe nkamwandikira ugasanga nigira nyishura par exemple so usanga ari hose twe tutazi ko na team yanje benshi n'abatari bose bari ino nabone urumva mbwa n'abantu bazi umuziki cyane gose nkuko na Genda Woods mu gusanga twese usanga kwera tutari mu Burundi tutari sur place usanga hari ibintu bimwe tutabona canke tutazi bidusiga ibintu tugenda turiga buke uko tweza turavansa nizera yuko bizogenda muri direction nziza mugabo kuri ico kindi kubona abantu benshi bari mu muziki bari hanze ndabasavye munyumvire tugiye hamwe bose muko murabona ba DJ Koli ba Trezo Rapid Boy abo bose bari hanze tugiye hamwe tukavuga ati umbiriza ikintu kimwe duje hamwe tugarure umuziki canke tugirira ikintu ndabarahiye abaririmbyi mu Burundi dushobora gutangura gufata inoti ya vrai by'ukuri tugashobora kwidandaza ugasanga no ku maradi imbere yuko batuvuza baraturiha kwera abandi bose hanze ino nta muririmbyi numwe bavuza batamurisha amahera uko indirimbo bivuze biranditswe ahantu yuko yavugijwe ati no munsi yavugije saa 6:30 ngahe acariwa umuririmbyi every time indirimbo yivuzijwe mu ntuze apana mu radio gusa mu magazin ahantu hose hari abantu benshi indirimbo ivugijwe barariha umuririmbyi ico kintu ni kintu kidasanzwe yumvire rero tugiye hamwe by'ukuri tugashobogira ibintu nkabije bagize muri Nigeria hari abantu benshi bari baba muri Angleterre baba Nigeria baciye bagenda muri basubira muri Nigeria bateza imbere umuziki wabo ni ikintu gishobora guteza imbere abaririmbyi muri rusange uretse barapere gusa donc je ndabona yuko nubwo umenga ni ikintu kibi kubona yuko abantu bagiye hanze batangura umenga barahoze nyansuri bategereza kwiyadapta kwera bagiye hanze mugabo by'ukuri tugiye hamwe cyane ko mbona mu bubigi ubu hasigaye huzuye abarundi injeje baruze ahantu ntushobora kurengana ahantu udahuye n'umurundi ubu ikirunzi ubona umuntu akubwiye ati bite ni sawa baruzuye ino diaspora ingana gutya diaspora ukwigwira hanze niko n'umuziki w'umurundi uguma uba distribué cyane gose muri international nuko nyene umwe wese ushobora kumutwara muri concert ukavuga ati twazana umuzungu w'umugenzi wawe umwe wese azanye umuzungu w'umugenzi wiwe muri concert biraheze niho umuziki utera imbere donc ni ikintu gishobora kugenda muri direction nziza cyane gose baramude ntimuyifate byose yuko ari ibintu bibi ni ibintu bishobora kugenda neza mu mwanya muto Genius akandi kantu sorry gato ya kiki reka duhe umwanya Lucky Baby nawe agirice cyo avuze cyashikirije mutumiro no munsi. Bonsoir Natif. Bonsoir gute muraho Meze neza. Yego turashima cyane gose turashima mukama. Je na vyinshi mfise vyo kukubwira gusa nashaka kugufelicita niyo occasion ndonse yo gushobora kubwira umuririmbyi yashoboye kunyohera muri adolescence yanje. Vraiment adolescence yanje warayigize fire vraiment niyo occasion nari ndose kubikubwira
Ok, merci beaucoup. ego J'apprécie, murakoze cyane. ni ukuri cyane n'ikindi nagomba kukubwira vraiment n'ukuri ndabizi ko c'est pas facile mugabo dès que tu le pourras gerageza ugaruke vraiment kubera ko turakumbuye touche ya J Master J ndoma zine rimwe cenda tena he Yes, cyane vraiment yes sir. turakumbuye umwe avuza beat akagora ababanyi akarondegwa henshi agatorega ibwami Yes sir. aho ako kantu rero waje witeguye rero umva jewe vraiment n'ukuri uri muri legend wanje kandi vraiment turakumbuye rap yawe Yego, murakoze rap yawe ndakeneye kubona ati hasohotse indirimbo nshasha ya 90 yagarutse mu muziki Ashi ibyo bito gaturika bisa. ego asha nukuri thanks sana kandi ndaryohewe no kukumva I'm your fan just nivyo nagomba kukubwira. Thank you Lucky baby. Ewa usabye ibintu bito cyane gose ashirizo cyane gose. Ego. Dan, merci beaucoup. Merci ego. Tubibutsa kubandanya mufollowinga Native kandi unye ibikorwa vyiwe vyose wanzo ndi update nzora ndabashikiriza ku mwanya ni umuririmbyi kabisa ashigikira cyane abantu batanguje bino bintu vya TikTok ko turamana nawe kenshi cyane abari ngahanye niyo natumiye umuntu abahari aje kubereka yuko nabonye n'abandi baririmbyi bahari tu. Ewa, thank you la vache originale kabisa. Nabonye umuntu ngayanditse ngo abajournaliste nibo basaba amahera kubera muba hanze. Ego saba journaliste gusa n'abaproducer baradusaba amahera adagire ko kwangana. Ibyo bintu kandi babihagarike kubera burya dufise imiryango dutunze amahera afisi yaje byukuri kandi umuntu umusabye amadolari angana uko angana sini Jay-Z bro umva ifo kwatahura yuko tubaririmbye abarundi nuko tuba hanze tubaririmbye abarundi dufise public y'abarundi ifo kwatahura kuko nashaka ugacijamo ko nakabonye ndavuga nti ewa ifo ko ndabivuga babimenye basaba ibihera byinshi si bose hano ba producer cyangwa aba journalist usanga twumvikana mugabo rimwe birateye ubwo. Okay, Genius goma mvuga kanyuma jewe mbere ko ndasezera umutumire. Sawa. 90 akantu kanyuma ngo mvuge ni ikintu cerekeye ubuzi buri hanze aba star bacu bagenda gukora nyene bukabajagaraza ukuntu bagatwaga cyane n'ubuzi. Egwireve akazi ni keza ugakora kuronka ibiceri ni bon gufasha umuryango ni bon niki ariko ugiye kubiraba wari ufise tara wari umuntu ari celebre umugane wa Fernando wari populaire cyane vraiment gutwagwa na buriya buzi bwa hariya hanze ntarinze kuvuga niki amafaranga arimwo wari umuntu akome azwi cyane mu gihugu ashobora kwinjiza amafaranga asumba inshuro banumva umengo hashobora kuba hagashangima gatonyi ego irevre ukaba focus n'akazi ariko ukavuga uti ndaza gufata umwanya munini cyane umuziki kuko nawo urose mw'izina kuko ririya zina 90 mon frère nibaza ko ari izina rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ku buryo rishobora kwinjiza amafaranga ushobora kubukorera umunsi mu Birigi. Kuko ndabivuze gutyo kubera uravye nko kuri ba Doben bande besho bavuze ati okay twe Amerika turayivuyemo turasuye mu Rwanda. Kandi urabona ingene bava mu Rwanda bakaja mu Buganda bakaja mu Burundi kuyora ibifaranga bakaja muri Ekope kuyora ibifaranga bakagira urumva kubera iki izina ryabo bararizigamye. Mon frère nagakonseye ubuzi ni bwiza bwo mu mahanga burazana amafaranga ariko izina rya my friends ugibagira mwakoze cyane mwakoze kunyakira ibisigaye usohora imiziki ubundi tu supporting natwe ego thank you ama challenge tuyakora turiya du challenge umuntu akora turiya tuntu turashikana umuntu kure nuko abantu bapfa kutugira umengana ibisanzwe ariko turashikana umuntu kure cyane gose. Yes nijo from sawa gira vyiza urari bikura mwakoze cyane. Merci.
nete vraho cyo bivuga ko kuri ibyo yariko aravuga mbere yuko deja mu wundi muntu jewe ivyo mvuze n'ivyo vraiment ivyo mvuze n'ivyo twama jewe na team yanje ivyo twama tugerageza kugira ko ubuye twovyita yuko akazi dukora ino niko katwinjiza amahera principal umuziki nawe ni n'amahera ni supplémentaire ko yaturinjiza amahera kuri YouTube arinjira amakonsere arinjira mugabo ntituragera ahantu tuvuga ati arahagishije kugira ngo dushobore kubigira gufata plus sérieux umuziki afite mu bisanzwe ubu umwanya mwinshi ikikwinjiriza menshi niko bimeze urumva nico twifuza rero nuko tugera kuri point aho umuziki usumba ibyo tuko turakora ubuyi kandi kandi ekare sinini yana gatoye si ibintu bizotugora cyane gose kandi si ibintu biri impossible hagata ni ikintu gitoyi kibuze kugira ngo umuziki tuko turakora ushobore kuduga usumba gatoyi akazi tuko turagira ako kazi tuko turagira ino katakaba supplémentaire shaduha umwanya mwinshi umuziki ico nico kintu dushaka gukora nivyo tuko dukorera minsi yose uko twagarutse mu muziki urumva turabisengera vraiment kandi turazi yuko bizokunda vraiment nivyo turimo yego kandi merci cyane gose kuri yo conseil nivyo turimo nyene kabisa. Yeah, thank you so much Hama. This is loaded ndabona dahari. Okay. Ndahari. Ndakuramukije cyane the goat. Jenda mwita the goat. Yo, thank you man. This is loaded. Let me just mvuge ibintu ni santa kuri wewe man. Okay. 90 is like 90 kuri jewe ni inspiration, 90 ni icyitegererezo kuri jewe. Ndamwidolatra ndamufata nk'ikintu cikimana kuri jewe like namwumvise kuva nkiri umwana muto cyane. I was like 6 hari muri 2011 tuzuko gushika n'ubu ni wa munsi wa mbere shoboye kumuvugisha nico gituma ndashima Imana cyane gose. Uyu mugenius wo 90 just know yuko jewe ndi umufane wa mbere nta nuwo tunganya uzokubwira ko tunganya zo kubeshe kabisa. Oh, thank you man. Hama congratulations kuri ico kibondo cacu gishasha turacakiriye kuri nosi. Yes, thank you man. Amen. Yeah. Asante sana. Thank you papa. Yes. Yo, what's up, Natif? Yeah, good. What's poppin', Naji? Yeah, everything good? Yeah, bless. Yes, that's good, man. Ewana, jewe ico novuga bro, sinovuga byinshi. Jewe ndibuka ewana dans les années ziheze. Man, jewe nakumenye kubera na YouTube yari bwaze ni Bluetooth. Yes. Me also I'm an artist, but wewe ni imwe twicara mwirigara akaririmbo gasohotse ati iyo ni indirimbo yandi ya 90 ironka kuri Bluetooth tugitunze bwa Blackberry. Yeah. Bwa bufone bw'amatusi bwa kera. Ubufone bw'amatusi bwa kera. Aragira nyene tuvuga ati nkaho bastare benshi ngo baronka ama 1 million, but wewe turabizi yuko usumba benshi nabo baronka ama 1 million ubasumbije ibintu byinshi sana. Pour dire que wewe wanashimura muri dole wanje kwere muri rap. Yeah, thank you. Indirimbo ya mbere natanguye kwandika ya rap nayandikiye kuri Bondi kwere. Ah, really? Good. Yeah, Bondi. Et en plus on est dans le même pays. Tinaragerageje kubaza Pizzo, ndabaza kubaza Nde Pizzo ati my G tije urampunza nuga muji kwere ati je uko nahashitse tuze duhure ndagaswe. Ndabona kuri picha ndabona atomyo yava yisina. Yego kweri yeah. Yo. Yeah, makomera kabisa. En plus oui, nanje ndiriyeje urumva ni OG ndakunda rukuza gupoa hajya boro tu vois nashoboye kuvuga mugabo hajya boro nawe ukunda gupoa mugabo
Yeah. nyene tu vois maintenant t'as la famille biragoye kuzurasohoka anytime tu vois mugabo pour dire que jewe ico nisabira one day si bizoshika tugapowana tu one day tugachilinga ku mabeats I'm also an artist kandi sinzi uramuzi umuji yitwa G-Flux Yego cyane gose. ya G-Flux kwera ari song twaba turavugana ati tutaongea na mkubwa wetu 90 tuangalie kama utafanya kitu tutakuwa kwenda gaso Yego na kibazo kabisa ewa nicho muri Liège ewa kizobuwe. ya ndi Liège kwera ya ni bon nego hello Elva karibu Elva Merci. Hi, 90. akajambo kamwe kuri native Good Elva, what's up? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Umeze neza. Ewa ndashima cyane gose manini heza giye. Yego kwa Turekurire iyo ni kwifunga kubera iki? ya c'est vrai ndayifunze vraiment kandi irahari kandi simike. Ubizi ko Uyifunze kubera iki rekura? Canke kurire baraba nandikire manager canke bigenda kose. oya nibikenewe ndadishura byose wowe yashi izosohoka mbwa izosohoka. Ngiye kuri wowe birakwiye. Yego cyane gose irasohoka vuba gasi tugira turonke ibitahe hama tubikore byose byiza ibintu byiza cyane. Uzoze ukorere ngaha muri Canada turakurindiriye. Yego ashasha nani ndi mu nzira kabisa ndi mu nzira muzonyakire neza. 27 harageze. Clip ikorerwa ngaha. Aho ash ndosanga ibyuma bivanze biteguye nta kibazo kabisa. kandi ngaho usanga Elva kavuga ukuri usanga kiri serious Nabi serious nyene uganda bya. Ni radio mukora. Clip ni ngaha 90. Gafibi yari yasavye ijambo ariko ntashaka kuvuga kubwira naite sinzi ko yakivuze. Yes, ndavuga. Okay. Banza uvuge ko ndabona nga Elva yamaze gushikasha naheza. Okay. Nanje ndaramukije 90. Yambu gabi meze bien. Ni bon. Nanje ndumuririmbyi mushasha ariko aratangura gukora buke. C'est vrai. Uri kuri YouTube. Yego. Okay. Nari mfise ibibazo byinshi ariko kubera umwe wese afise umwanya mutoya reka ndaza kubigabanya ngira ibindi bizokwishurwa ntaco mw'izina rya Yesu. Ikibazo canje ca mbere nkuko nanje sindi mu Burundi ndabizi ukuntu bigoye wabicishijemo ukuntu udashaka gukora indirimbo mu zindi ndimi. So wewe uva mu Burundi shaka kumenya waragize kinda ya depression kubera urumva utari uri kuri ya rythme ya hit twari tukuzi ko kuva mu Burundi ukaja handi you know vyakwafekse gute? Sinigene no bivuga mwisanzwe jewe kamere yanje mwisanzwe ndi umuntu ari timide mwisanzwe abantu batabizi ndi umuntu ari timide cyane ndi umuntu no mu Burundi biroroshe no kubona ko no mu Burundi mwarabona yuko nta clip nakunda kugira kubera sinkunda kwiyerekana cyane ngo nishira imbere cyane gose sinzi yuko no vyita ngo ndi umuntu ari humble mugabo cyane navuga yuko ndi umuntu nyene aratinya nyene ndi umuntu w'umutimide nyene omba ku buryo haragera nk'ahantu ndashobora no gutera story reka ntera story kugira ngo abantu bashobore kuyimenya imeze nk'iya Fernando Cerebre mugabo apana gushika hirya hose. Ndi mu Burundi hari igihe hari umuhora uharawe cyane gose je nari ndi muri Leo ya kera umuhora wari uharawe rero cyane gose yari tempo yari ibintu bisara cyane gose yari ifise ama pack ya bien ushobora ku telefona gratuitement haciye amasaha kandi abajama banje benshi bari bafise tempo rero sasa
naciye nshaka nagiye kugira tempo ndagenda muri town iri mu kugara tempo shitse muri tempo rero nubwo nagira indirimbo gusa ntigera ngira amaclip igitangaje nuko ninjiye muri tempo abantu benshi baci batangura kumenya ukabona bari hirya no hino batanguye kuvuga ati ngo ni 90 mu mwanya muto nko mu munota umwe abantu bose barahindukira bari mu murongo bariko barandaba ndagira amasoni amatagira kwa ngana ndasohoka ndavayo shangenda en face muri Econet ntahanguze Econet kandi nagiye kugura tempo urumva rero iyo ni story imwe no kuvuga yuko sinabibayemwo ikintu byoroshe cyane gose kubamo kuburi celebre nyene mugane wa Fernando nyene ikintu byoroshe so tuje kuri jewe urumva shitsi no ni ubuzima bwari buhindutse kora nta numwanzi naciye mbona nkumenga mbaye ubuzima nyene busanzwe ata numwanzi mugabo bien sûr urabikumbura ko ruzi neza yuko hari ikintu novuga uti nk'igiti wa place nyene cakuze kandi cagize ivyamwa nyene kiri Burundi haragera ahantu hagira novuga uti nka nostalgie cyakanu kigakubita nyene ku mutima ukavuga ati nkuko wasize abana urabona nkuko wasize abana muhira ukagenda ukaba ubuzima bwawe mu kindi gihugu mugadi notre part nyene kuba ntazwi nkatembera bisanzwe abarundi bamwe bari banzi mugasi bose babanzi baba bari ino mugarumba d'une façon d'une part nayibayemwo neza d'une notre part nabikumbura niko no vyiki voilà yes okay hama ikindi kibazo ca kabiri agati team yanyu ijya twari tuzi twari twatanguye gukunda turi benshi mbega igeze hehe ubu byifashe gute hari ico izogaruka canke vyaraheze byifashe gute navyo neza yuko vyoba vyaraheze canke bikibandanya mugabo mu Burundi sinzi abantu ko babikurikirana cane je agati harageze igihe ndayivamwo kubera tutumvikanye cyane gose ibintu by'amasezerano y'ukungene tuza gukorana nabivuze nabishije no kwiradiyo kuri Bonesha FM nagiye ndavuga yuko ntakiri mu mugwi wa Hagati k'Imana kubera twambara ni twumvikanye ku bintu bimwe bimwe so kuva ubwo sinzi ibintu byinshi byerekeye Hagati k'Imana vraiment urumva naciye mbandanye ne mu nzira yanje mugubuye amatwa asumira simbona yuko igikora cyane mugabo amambre bamwe nyene turacayaga nyene turacara bajama mugabo singira Hagati k'Imana simbona mbona yamwe yarasambutse abantu benshi baragiye mu bintu byabo nyene gucyo nimba ntihenze yeah okay narijya benshi bari no mu bihugu bitandukanye sinzi ko byokoroha yuko ibikorwa by'abantu nabishika nko byahoze biza That's ça. Okay, hama ikindi kibazo Junior suranyihanganira kwera ifisi kibazo nyene cha turangiriza ku bibazo byo wama cyo tuja mu nkuru zisanzwe to. Oya, abandi nawe. Ikindi kibazo 90 gukorana na Stilozov, gukorana na SPM. Yo iriya ndirimbo ya SPM ndayikunda sana kweli cause warabonye narabonye nyene isura ya 90 kandi urumva muri ya shusho yawe kweli ajama songs yawe na Stilozov na SPM purpose yari yihe warusiye objective like washaka kugera hehe gukorana na bariya mbega wabatoye gute mu bandi cause hariho abandi baririmbyi benshi baba rapper mu Burundi ariko abonye n'abantu bakeya nibo bazi donc wabatoye gute kubeki wahisemo bobo yeah mu bisanzwe urumva ukungene nari ngarutse mu muziki ikintu objective twari dufite ni gusubira kuboneka nyene muri actualité y'ubu musicale nyene mu Burundi mugabo kugira ngo umuntu ashobore kubikora byiza ni gushobora gukorana n'abantu bari kuri map nyene barikora bagira imiziki nyene harawe
Kenshi rero nico dushaka kugira tugakorana n'abantu nyene bariko baragira ibintu biharawe umva ibintu byose mbwa ni kuri programme deja ni kuvuga ugashobora gupanga ukungene ushaka gusohora indirimbo zawe wenyene hama indirimbo n'inzu kurakorana n'ubundi muntu azwi nyene canke hama no gukorana n'abantu bashasha nyene abantu bakiri batoyi abantu b'abaraperi bataramenyekana mugabo rero urumva hari ama priority n'indirimbo zanje hamwe n'indirimbo zo andiko nakorana n'abantu bazi kugira ngo abahora banyumva canke ku matwi mashasha bashobore kunyumva umva sinashobora kuvanga ivyo bintu byose nkama nkaja nshobora guha opportunity abo ba young rapper bandi bahari sinashobora kuzitanga abaraperi bakiri batoyi ni benshi cyane gose kandi ndabadmira cyane gose ibintu bagira bamwe ni naje nabenspiye mugabo kuri nka philosophe par exemple philosophe n'umuntu nabonye ataranadirimba namubonye kuri internet yarabaye viral indirimbo kungira gize freestyle ndagenda no kuri comment ndavuga ati wow uwo mubini none ko ikatari muri studio je numva binakaragira bimeze neza biraryoshe hama rero amaze gutangura kumenyekana nyene tugo turayaga nyene n'aba manager biwe n'abakeza niho tace turonka iyo idea yo gushobora kugira indirimbo nawe kandi nari shock kabisa nari shock cyane gose kubera umva nari namaze kuba umufane wiwe ukuntu kubera kuri ibintu yagize freestyle kuri social media hano hose yari yagiye umva philosophe afite ngene byagenze ni kubera nabaye fane wiwe y'ibintu yagize byarangiye cyane gose yambaye ariko aradandaza amayinite mu gacatera rap n'ibintu ni story umenga yo muri film nyene umupeti urumva ariko aradandaza ariko arahasalinga agacava ngaho oye kugira agende gukora umuziki n'ibintu biri romantique biri c'est incroyable ni story yo muri film na nivyo kwemera yuko ari reality urumva je byarangiye cyane gose ashaka kumufasha kugira iyo tafari na jeyo kugira ngo tumupushinge nyene muri iyo direction nziza hama rero SBM nawe SBM n'umuntu twakoranye kuva kera n'umuntu nemeye cyane gose kwera niwe yandonde yambwira ati je ndafise ama beats ndashaka gukora ama beats nukeneye kugenda kurondera ama beats ahandi hantu turakorana cyane gose ama beats atari make hama mu nyuma arambwira yuko afise indirimbo arambaza ati yuko noshobora kuyija ko ndamubwira ati nukuri ko Imana ndavye ibintu byose wangiriye ama beats maze kunkorera n'ingara ari bien c'est un honneur yo kugufasha nkaja ku ndirimbo yawe nyine umva SBM n'umuntu yari amaze kuba inshuti niko novyita yari amaze kuba inshuti umva kuja byari TikTok nico gituma amagafu imbere ko bandaye katwaze twakire Kaya Freedom tumbwira ati karibu cyane. Yes, genius. How are you? I'm doing well, bro. Miss 19th. Kaya man. My nigga, here we go. Yeah, what are you barutse ga 19th? Yego cyane gose yego. Asha tubinywere. Ugurura. Flow, what up vya vrai? Yego ndabise umusore ngaha mure nkanje kabisa turareha kandi ari mubebe. Wavye ryari? Uku kwezi? Nabyaye muri juillet, le 3 juillet. Damn. Man, I'm happy though. Congratulations, my bro. Thank you. Yeah, biraryoshe sana. Nk'aho turabaye bapapa biraheze ngabaye. Habuze imvi. Eho wamberageje ku myaka 10. Ewa. Mane danje. Okay, reka gutwara umwanya bandi kwarukora mu kanya. Usakaye urabona ibintu wambwiye ko nabikoze. Binako binaguseze ndabwira ati natifu nzomuza. Natifu aho warinze wihanura ukagira TikTok. Karibu. Twarakuyimbire turakubura. Yangoye kuyugurura maga yugurutse. Naje nk'ibitangura ni genius yabinyeretse wawe. Naje narinze ibiboro muto. Nundi kwishuri genius reka ranyigisha. Yeah, so you coming to Canada, huh? Yes, we are. I am. Ubampere ndakwiza wakabisi ubamfutire neza ico kibazo Kaya ni uzoba uri mugabo oya jenzo genda Canada Ottawa ega je Ottawa hasa ni ndege y'amasaha ne mon frère c'est pas évident. Okay, umva biragoye kana kazi umva ibintu bya Amazon nibaduha umwanya kabisa. Yeah, nta kibazo pe. Bariko barabaza ibibazo. Nanje mbaze.
mbaza Asha na Jaco sinzi ko gafi aragifise ibyo ashaka kubaza yarafise ibibazo byinshi gusa sinzi ko aza kubimara nabaze reka mpo reka ahubwo mprofite nanje mbaze Kaya. oui mugaje sindi umutumire tugufatirane nari nabajije 90 agati igeze hehe ko tutayiheruka kandi abantu benshi twarayikunda, so igeze hehe, vyifashe gute? Hari gahunda yo kugaruka tuyibone ku matara menshi yo gucapa nyinshi zirahari kweri mu gati turabizi, so igeze hehe agati? Bon, Agati Kimana, tout d'abord, il faut savoir que les membres fondateurs, abarimo kuva kera za 2011, bose ubona papa. Just look at 90 right now. Bose na papa. Chambere bari busy. Chakabiri nacho kuva 2015 twarashwiragiye. And then everybody bacha batangura gukora on his own. Mugabo 94 yari yavuyemo kuva kera. 94 yari yavuyemo kuva zamani. Bafinye n'urumva socialement il y a des choses novuga since yaragwaye ntitwagenda kumuraba kandi byaramubabaje sana vraiment extrêmement. Then aravuga ati yo I don't feel love in this crew, and then arabiva mu mugabo we still friends, you know, we still brothers, nuko gusa tutagikorana imiziki, but he's a good guy. And abandi nabo vraiment agatic dance barinda baragize code, hama abandi nabo barabaye abamama shacha turabihagarika abacapa Chris Berti Nino basigaye bafise zijya ya mipira bakora ama t-shirt Alvin Smith. En fait abantu bo Agati Kimana murababona gusa ntibari ntibakiri under the name of Agatik. You feel me? Muga jewe nka Kaya Freedom en soi genda gumana le nom ndagumana Agatik Music mu majambo yanje mu rap nkora muhora munyumva mvuga Agatik Music, but I can't say we still alive like 100%. Oh yeah, maybe I can say only me right now. So urashobora urafise ide yuko woza n'abandi ba artiste bakagarura Agati canke? Ego normalement Agati Kimana kara kabanyeshure utiga ntujamwo uyobe ucuvamwo, abandi nabo ubunye bahora barimwo barakuze no gutora no kurondera abandi me yavuyemo kubera yarayobewe. Oya nakugice na tifu yavuye na tifu vraiment wapi subiza ngo yavuyemo gucyo vraiment no bambeshe. Oya ni ibintu sociale vraiment ntiyayoberwa mu ishuri kwiri wapi. Kandi sinaba ko yari kuroberwa ari kuvamo yari c'était un atout, c'était un pilier ya Agatik Music. Agatik Music nari no kumenyekana Tifti fatagiyemo ibya gushoboka. Wapi ibya gushoboka bro. Niwe yadutanguriye Cypher sinzi ko mubyibuka niwe yatweretse bagira Cypher. Jera journalist. Nigaragira mbaze. He's a great, he's a legend. None gahunda rero ipanze gute? Gahunda no kubatabura imiziki hamwe n'amavuga muti niwe. No, gahunda ya Agati. Gahunda ya Agati igeze hehe? Gahunda ya Agati Kimana nitwava muri Canada tugashobora gutaha mu Burundi n'aba 90 n'abande, nibaza ko tuzoba more abantu baha inspiration abandi. Mugabo ari gukora Agati Kimana, I think we will need to work professionally more than uko twabikora kera, kuko ubu dutegeza kwishira nk'amahera dusabana tugaburira hatagiye nk'amahera, it's not interesting. Mugabo stay tuned, amahoro niyaza mu Burundi tuzogera duswe dukora. Okay. Ni fresh hama sorry gatoya gafibi. Okay. Ufite byinshi byo kubaza. Byinshi kweri. Sinzi ko ikibazo nga ariko utari bwigera umubaza ibyo bibazo byose kweri. Thank you MC Miki. Thank you. So nagomba banze mpe umwanya Big Drix yavuze yuko ngo ashaka kuririmba gatoya. So Big Drix sinzi ko hari tunaruke gatoya kwanza mu mutwe. Sure. Uko tayari?
acha ni installe microphone hapa hapa. Na Latifa asikie sauti na Kaya Freedom na Edvandaza akiryoherwa yumvise indirimbo mwariko ararimba live. Native uribaruka ubyare benshi uzoduhe kamwe niko bavuga kandi usubireyo ntamaho. Amen, amen, amen. None akazina twokamenya canke ntiharage? Yitwa Shilo, n'umuhungu ifura yanje. Nando Guys muranyumva? Asha turakumva ya yishu. Yeah, I'm asking yavuze ko yitwa Shilo. Native umuntu arashobora kumenya akazina k'ikibondo canke no? Ego yitwa Shilo iteka, yitwa Shilo iteka kabisa. Safi sana. Papa iteka. Ego. Mate nititeka urumva afisi y'abazina ry'umugabo. This is crazy. Oh yeah, Adonis nigeze kumutelefona bro. Yeah, I know ndabyuka ko iteka ndabyuka. Nashitse mutoma muipati wanyuriko nashindura nk'ibanki they say none ku mwana umwishembe kutivkora nk'umubanki yeah big papi banja toma baby want pound me they say geza umwana mwishembe uri isinzi fate pandi Jutse karuno musi mu gatondo niyumvira ikirezi kiraho c'umurondo nawundi yanywayo byenge ni wa murondo yumvira cane n'imiriyo y'ingendo bajije abajama ngo n'urukundo sinabibonye nibajije ko ari uruhendo noneho n'ubu mbuze ko ngira amasara atukura umasa barugira niwe nyene yofasha skrpom pom baby Boston chive te bagel puvese la mayonnaise niwe shaka yukumbera hafi every day niwe shaka yukumbera hafi every day every time you mu rukundo bakubeshisha my money don't do that baby acha wita kuma money give me to me shake it for me dance for me one time baby do me yeah kugukunda ndagukunda zofata inzira yijuza azukunda aswe my love nzaba defender mugwanire jumni nakupenda love your body ugangire sare yeah indukire ngware when you go down low yeah telefona banki ibyanjye bibe kwawe muri bar dusohotse tezamibanera amahoga sexy désolé mon ndondele plus tard stop mumundekere kuko umwamikazi iwanje yahishikiye ni mu mutima wa Trixie niho yigumiye Babylon zivuga menshi tuzinumire mu mwijima imana yonke nitumurikire umbere umuco nanje ngufumbatire baby ngwino buhoro buhoro tubakine kagakino basibirirwa bakindi joro n'umurango ikindi bakora atari ukutwicira imipango menera kuzombera iherezo nkubera intango wayinde nkikona shinura nk'ibanki they say none ku mwana mwishembe ko tivkora nk'umubanki ni big papi banja tuma baby want me they say geza umwana wishe police ntifate bandi nadobitse namish nabonetse afi wanted 90 girl I love your body mukobwa ngire sare indukira ngware down low yeah Genda tuja amaboko. Wow. Sico na Latifa bivugako. Genda yamanitse.